Kwigana n'ababona ntabwo vyangoye cane kubera ko twebwe mw'ishure nyene umulecture yaraza agasobanura gusa akaba azi yuko hariho abatariko baramubona. Rero iyo yashirako ibintu kuri tableau twaca tuza turabaza abo turi kumwe bakadufasha gusobanura nyene ibintu biri kuri tableau mu gihe uwo mulecteur ataba ariko arabisobanura. Ubwa mbere hoho abagenzi natanguye gukura mbona bari abavoisin banje, abana twari mu runganwe rumwe, twarakunda gukina hari ibintu twakina vyo kwiruka, noneho rero kubera ko ntabonaga nkumva nyene umengo birangora, ariko hari umwe twangana twakundana akagerageza uburyo bwose yonkuramwo ama complexe yuko nanje ntabikwiye kuja muri urwo rukino, narwo ni nkaruparticipa nkarujamwo. Rero umugozi narawukina, vya bindi vyo kwiruka nkabikina nkuko abandi bana babikina, guterana udupira nkabikina, vyose narabikina nubwo nyene bitaba vyoroshe mu kibano, hariho abana wasanga nyene bariko baranyinubira, ariko naragerageza uburyo bwose jewe nkabakaruma bakumva ko nanje nkwiriye kubana nabo. Nize i Gitega ku Mushasha, hariho Ecole des Aveugles yitwa Centre Rumuri. Rero jewe bambwira ngo nzoja kw'ishure nari nkiri mutoyi, nararyohewe kuko sinavyumva, nahora mbona nyene abandi bana bagenda kw'ishure nkaguma muhira, ariko nanje nza numva ngo nzoja kw'ishure birandyohera cane, ariko sintahura amashure ngiyemwo, sintahura ukuntu nzokwiga, simenye ivyo arivyo. Rero naragiye kw'ishure, nubwo bitari vyoroshe kugira ngo menyere kw'ishure, nari naramenyereye bwa buzima bwo muhira, ariko narize ndamenyera ndiga nk'abandi bana. Maze kurangiza primaire narize 6ème ku Mushasha, baca batwigisha ibintu vy'imyuga, tukiga kujisha ibintu bitandukanye, nk'akarorero amanape, ibintu vy'amanape muhora mubona mu masalon, intebe, amasakama, ivyo twaravyize. Ndavyize rero nk'umwaka umwe, kubera ko je namye numva nshaka kwiga. Kuri epoke yacu rero ico gihe ntabwo umuntu agendana ubumuga bwo kutabona yiga, ariko je nari mu bantu bakomeje kuvuga ko twokwigana n'abandi tukaza turakora concours. Nubwo muri iyo myaka bitakunze, jewe nahise ngira amahirwe ndondera ukuntu nobandanya amashuri, nca ngenda kwiga mu gihugu c'u Rwanda secondaire. Rero maze kugerayo nasanze hariho umugenzi umwe nari nzi twiganye ku Mushasha kera, abandi nta n'umwe nari nzi, gusa nyene vyarangoye kugira ngo ndahamenyere mu buzima busanzwe kuko murabizi ko imico iba itandukanye, ariko ibindi nta kibazo na kimwe nagize. Ubwiye neza mva nkiri mutoyi, hari ikintu cari mu mutwe c'uko nzoba umujournaliste. Ico kintu sinzi iyo cavuye, nakuze numva nyene nzoba umujournaliste, nkakunda ibintu vy'amaradio, nkakunda udutabo, hari udutabo kw'ishure twaba tuhari, nkakunda kuja gusoma utwo dutabo, nkakunda amapoeme, nyene narakunda gufata mu mutwe ibintu, na cane cane amapoeme canke indirimbo, nyene nkakunda ibintu nk'ivyo nyene bigaragaza umuntu w'umujournaliste. Turiko turangije exeta, turiko turakora exeta, mu gihe barafisha hariho ukuntu twaplayinga, ukagenda kuri universite ukaplayinga ico ushaka kwiga. Rero naragenda aplayinga ntoramwo ibintu bitatu, ndibuka ko ikintu ca mbere natoye ari journalisme. Rero kubera ko nahise amanota baciye bakimpa, nari ngeze ku ndoto, kuko ndavyibuka ko dutangura kwinjira mw'ishure ubwa mbere baduhaye akantu ko kwexposa, ari akantu baduhaye mw'ishure ko kwexposa nyene. Turagenda turexposa, numva birandyoheye, mbona nyene ko dutanguye ibintu nyene vyanje, nyene numva ni ibintu vyanje dutanguye kwiga, nyene numva nize nyene mfise courage, kuko numva ko ngeze ku ndoto zanje. Secondaire nari nayiganye n'abandi tumeze kumwe, ariko kaminuza naciye niga i Butare,
gusa mu wa mbere twize i Kigali aho twigana n'abandi, ni ukuvuga twarigana n'ababona, twarigana abantu bose. Rero ikintu ca mbere novuga ngo coba carangoye ni uko nari mpinduye ubuzima, mvuye muri secondaire ngiye muri kaminuza, ubuzima burahindutse, ngiye kwibako ibintu vyose, kuko secondaire umuntu aba ari mu kigo, ariko kaminuza nyene uravyumva uca uba responsable yuko ibintu byose ari wewe uvyifasha, umenya uko ufungura, umenya uko ubaho. Rero ico kintu ubwa mbere nyine numva amengo ni umutwaro, numva ntivyoroshe. Kwigana n'ababona ntabwo vyangoye cane, kubera ko twebwe mw'ishure nyine umu lecturer araza agasobanura gusa akaba azi yuko hariho abatariko baramubona. Rero iyo yashirako ibintu kuri tableau, twaca tuza turabaza abo turi kumwe akadufasha gusobanura nyine ibintu biri kuri tableau, mu gihe uwo mu lecteur ataba ariko arabisobanura. Rero ico nico ubwa mbere novuga ngo carangoye gutahura, ko naribaza impamvu aba lecturer bose bahaca mw'ishure badashobora kudusobanurira neza ivyo bariko barashira ku matableau canke ibintu vy'ibicapo. Ariko nyine uko nagiye nyine ndamenyera n'abantu batandukanye, narabitahuye nyine ndumva yuko umwe wese afise ukuntu atahura ibintu canke afise ukuntu yigishamo. Rero twebwe twariga twumviriza, hama tukaza turakoresha n'uturikoda tukarikodinga ivyo umwigisha ariko aravuga, hama yarangiza kwigisha atanze note tukajana flash, akaduha note kuri flash, tugatwara mu mashine zacu z'amakompyuta kuza turasoma, canke tukagenda bakaduhindura izo note mu nyandiko yacu kugira ngo bitworohere gukurikira neza ico cigwa, ndetse no gutegura ama examen n'ama quiz baba baduhaye mw'ishure. Akazi ka mbere nakoze naho nyene natanguye gukora muri Jimbere magazine, nza ndavuga ibiganiro kuri Radio Kazoza FM. Numvise nyine biryoshe, numva nyine ndageze ku ndoto zanje, numva nyine ndabikunze, ndavuga ati ubundi nariyumviriye ubwa mbere, eske ni jewe canke ndiko ndarota? Kuko ndibuka kera turi kw'ishure twaragira iyo haba nk'amafete twarategura nk'amakuru, tugategura nk'amakuru twiyumvire mu mutwe, tugategura utuntu nyine turyoshe, tukagerageza kwifata nk'abajournaliste kandi tutaribo. Rero maze kuba muri ubwo buzima, niho nahise turna umutwe nibuka ivyo bihe, ca ndavuga ati c'est bon, Imana iramfashije nyine ndageze ku vyo naharaniye. Ikintu cambabaje canke n'ubu coba kimbabaza ni ibintu nka bibiri. Ica mbere niyo nk'ubu nshaka nka service runaka nk'ahantu nja nkabura uburyo bwo kujayo. Ico kintu kuva kera carambabaza kandi n'ubu kirambabaza, kandi ico nico kinanyibutsa yuko noba ngendana ubumuga n'ahandi sinkunda kuvyibuka. Ikindi naco kimbabaza ni uko droit des personnes vivant handicapées ngaha mu gihugu cacu dusanzwe nyine bitaragenda neza ngo iyo droit zabo zibe ziri develope, zibe zubahirijwe nk'uko vyategerezwa canke nk'uko ahandi bisanzwe bimera. Ico kintu rero nacone kirambabaza. Jewe hari ibindi bintu nifuza kuzogerako, kuba Imana yarampaye ubuzima, kuba Imana yarampaye kugera kuco nashaka pe, ndabishima. Ariko hari n'ibindi nifuza kugerako. Jewe nk'uko nabikubwiye, ndifuza ko abantu bose bagendana ubumuga botera imbere mu bintu bitandukanye, bakoroherezwa mu buzima busanzwe, bakoroherezwa mu buzi, bakaronka ubuzi, ndetse agateka kabo kakubahirizwa. Kubw'ivyo rero nanje nkaba numva ndose moyen ndoshobora kuba mu bantu bazoteza imbere abo bantu, kuko jewe naragize amahirwe ndiga ndagera kure, ndaronka akazi canke ndamenyekana ndaja habona, ariko hariho bandi batoyi banje bakiri hariya batazwi, babayeho mu buzima bukomeye.